Hello, turi kuri Imperial TV niyo niho nimbere kuri micro mu kiganiro Motivation. Mu kiganiro Motivation no twabazaniye umutumire wacu no jeune akiri muto cyane nawe sundi yitwa KAYMARS. Kaze mu kiganiro cacu Motivation. KAYMARS, ça va? Ça va bien. Umeze neza? Ego ndashima kabisa. Kaze mu kiganiro Motivation. Ego. Ndibaza urafise byinshi ushobora kubwira abakunzi bawe aba jeune bakwadukurikirana muri uyu mwanya. Ego kabisa ndabise kandi byinshi. Okay, amakuru yawe rero. Ndashima kabisa nawe. Ego nivo kandi urabereho. Merci beaucoup. Okay, KAYMARS turashaka kumenya amazina yawe y'ukuri n'ayahe? Bo je ku mazina y'ukuri y'abavyeyi nkaba nitwa Irambona Kevin. Okay. Irambona Kevin. Wavukiye nganyine mu bwiza? Nganye mu bwiza niyo navukeje. Okay. KAYMARS Irambona Kevin benshi bashobora kwibaza est-ce que KAYMARS afise imyaka ingahe? Okay, so je ku myaka yanje mfise 21. Okay, 21 muravyumva ko ari umuntu ano mujene akiri muto cyane kandi ahamaze gushika saba jeune bose bamaze kuhashika niyo mpamvu afise byinshi atubwira no munsi muri Motivation. KAYMARS urashobora kutubwira byatanguye gute kugira ngo ushobore kwimvira kugira ishop? Okay, merci kuri ico kibazo hama je novuga ati kugira nyimvire kwanze kugira ishop novuga ati ni ibintu kwanza nisanzemo ni ibintu ntari nzi ko nogera kuri ibindi nko kuri no munsi ni ibintu novuga byatanguye mu bwana ndefata nk'ubuguruguru me gusa pole ko imyaka yagiye iriyongera nagiye mbona ko atari ubuguruguru ahubwo fisa hano nyene ndiko ndaja nicyo kimwe nagije nisanga muri bino bintu usanze mu no munsi ngaho. Ya uvuze ngo wabitanguye nk'ubuguruguru ushatse kuvuga iki? Nk'ubuguruguru ushatse kuvuga iki? Okay, muchama kivuze ati nk'ubuguruguru novuga ati kujya nyine usanga uri umupeti uri umwana ugasanga urakunze ibintu byo kwambara abantu barakubwira turaberewe ingu fashe ugendo nyereka aho gurira impuzu ibintu nk'ivyo ndabona ko benshi ariko banyizera muri ivyo bintu ndabatwara aho muri ibintu niyo cyamvuga none ko abantu bamuguma bandondera muri ivyo bintu ndatangura pole ndaja mu ruvumera kurondera impuzu za ballon ndazizana mu nzu akaza akubajana ahandi bozikura kazigurira iwanje pole tu nuvuga ati nuko byatanguye pole. Okay, KAYMARS watanguye kuzuraja mu ruvumera kuruzana impuzu zirazigurisha none uwo tubwira ico gihe wazidandaza gute nubu uzidandaza gute? Okay, so mbo kera nkigenda kuzitora mu ruvumera narazicira muhira kujya kunavuga ati musite narambara nyine nkabega abantu bakanyizera muri ivyo bintu bakaza baza pole banshorera buhoro gusa rero nuvuga ati icanteye intambwe kugira ngere ngaha nuvuga ati nahuye n'umu boss nawe nyene bamurangiye kujya kuntu tufate banshoreye waberewe hama umuntu byifashe gute no muronka gute boss tubonana muri ubwo buryo ndamwereka ko mfise talent yo kudandaza impuzu aranyizera kuko ari Tanzania gusaba mu kibenga ariko ahora zino aratangura za ndamubwira ati hari abantu bakeneye ibi nibi ndamubwira nk'amafoto abirungitse abantu bakabigura pole kenshi rero en fait izo mpuzu azirungitse nazishira ku mastati abantu bakabikunda imizigo iri mu nzu bakayigura kuri stati pole turabona ko bitobandanya muri stati ahubwo tukwiye kwagura tugurura iduka. Okay, niyo itandukaniro ya KAYMARS yaja kurangura mu ruvumera n'irindi tandukaniro ya KAYMARS afise shop no munsi? Mbo novuga kwanza ko ndi ngaha mu duka uno munsi novuga kwanza n'amateka parce que icubahiro bampa ndi mu nzu n'icubahiro bampa ndi mu duka biratandukanye sana parce que nizo nadandaza mu ruvumera zari zizimbutse par rapport y'izuba. Ego. Yeah, nashaka kukubaza uyu munsi ufize 21 est-ce que ivyo bintu byo kudandaza wabitanga ufise nk'imyaka ingahe? Mbo ivyo byo kudandaza novuga ati sinibuka imyaka nari mfise mu gusa hari nka 14 nari nkiri muto sana novuga ko nagenda cy'ubwenge ndavyisangamo tu sanga nyene kamwe uvuga ati kiri muri wewe kiragusonamo sana tu ugasanga
wateye imbere mu bintu utazi ari nk'ibise nka 14 sinibuka neza imyaka nari mfise iyo tunari nkiri muto sana. Okay, none ko twari dusanzwe tuzi K-Mars yarasanzwe ari umuririmbyi aririmba ubu akaba tubona ari adandaza. Est-ce que K-Mars aracaririmba arabikora vyose canke yabanje arareka bimwe akora ibindi? Okay, nivyo kweri je nsanzwe nzirimba kandi sinovuga ati kuririmba ngo narabihevye gusa ubu ngubu nabaye kwanza focus n'ibintu kwanza vy'impuzu ndondere kwanza ubuzima hama n'umuziki uzobandanya pole pole tunovuga kuri no mwanya kwanza tiko nkindukana kwanza n'ubuzima kwanza ngira ico nimariye neri imbere nanje. Kwe ko tobikora icarimwe kwe ko wabanje kurondera ubuzima. Okay, novuga ati sinajye navuze ko nabihagaritse parce que nubu tuvugana hari indirimbo yanje liko wa Trick on the Beat agikora kandi niyayirekura nzoshira ku rubuga rwanje muzoyumva. Sanzwe ndirimba muri groupe yitwa la Frequent Team. Okay, K-Mars twashaka kumenya est-ce que K-Mars aho yifuza gushika yarahashitse canke si atarahashika ariko arakora kugira hashike? Est-ce que iyi shop niyo yifuza kugumana canke arashaka kugira ikirenge yiki ariko arakora kino munsi? En fait novuga ati sindashika kuri dream yanje parce que ubu ngubu novuga ndabicanze no mu boss parce que we ararungika imizigo ayidandaza tuka partage benefits mais ndifuza ko ejo na hirya ejo haza nanjye zo mfise iduka yanje kandi je simfise na level kugira iduka imwe parce que novuga ikintu cyo talent yo kwambika abantu ni talent iri muri je kandi ngomba kuyagura sana mu buntu international mu by'impuzu mfise nk'amaduka menshi ya K-Mars shop. Yego. Okay, kindi kibazo K-Mars ni giki wobwira ugwaruka abajene akora kuri baragukurikirana uyu munsi baryamye muhira nkuko nawe uryamye muhira kera? Yego. So no babwira ati ntibacike intege parce que novuga ati nakare ibintu ntarabitangura ni ntamba myinshi nahura nazo ni benshi bavuga K-Mars ibyo bintu tuvy'impuzu wewe bireke ukora ibindi kuko amajambo y'abantu ntabura ariko iyo najana n'amajambo yabo nkubone kusanga ndahanze asanga nanje ndicaye urumva gusa novuga ati ntibacike intege gusa barabe idobo bafise muri bo talent yo bafise muri bo bayikorere kuko uvuga ati ahari shaka harashika. Ego K-Mars mu kurangiza ndakubaza ikindi kibazo est-ce que abantu wambika ni nk'abande abantu buba bazwi wambika mbo abantu nambika baba star canke aba creative basanzwe aba star? Okay, hama aba star no nambika hariyo nka warase muri Campero ndambika ba Mbidata ndambika ba Merisan Nabastari tu benshi sinodondagura ngo ndabaheze ni benshi gusa. Okay, ikindi kibazo K-Mars. None nk'ubu nk'umuntu ashaka kumutwarira nk'impuzu atari ngaha agashaka kuyimusanza ahari. Uca wugara shop ukaca umusanga ahari canke bigenza gute? Oya, sincha no gara shop bonda bisundi mutipe dukorana yitwa Lomalisa waka Floka. Nabonye nakabasanzwe aririmba. Niyo nazanye yambe hafi komsa hashitse gihe nk'icyo gushira umuntu umuzigo ndamusanza ahari sinche nogara ngo ndamusige kandi kabandanya. Okay, K-Mars katugushimira kuba waduhaye umwanya muri Imperial TV. Okay, nanje ndabashimiye. Twizere ko nikindi gihe nitwagushaka uzotwitaba. Karibu sana imiryango iruguruye muri K-Mars shop niho muhira vraiment. Est-ce que abatazi muri K-Mars shop ahiri ushobora kwabwira ni he? Bo K-Mars shop itumbereye mu bwiza kujya 8 kuzira amabisi numero 73. Okay. Reka tubashimire mwebwe mwese mwakomara dukurikirana kuri Imperial TV ya Region yari imbere mu kiganiro Motivation. Ndabibutsa kugira subscribe, like, share and comment kuri channel yacu ya YouTube ya Imperial TV +257. Thank you.